nanje ndi mubo yahitanye donc barashe mama wanje hanyuma urusoro rumuca mwibere rucahitana ukuguru hama rero mbashitse kwa muganga urumva byabaye ngombwa ko baca ukuguru nari mfise 2 ans et demi ego cankura rero nibona gutya nyene numva sinari bwibone nyene mfise amaguru ntambuka nk'inkumi nyene je narigeze gukora ikintu cyo gusega mwibarabara nkiri mutoyi donc tumaze kuva ikaruzi hari hano naciye nyene muri famille hama nyene sinovuga ngo byagenze gute kuko ndibuka yuko abo bantu nyene bambwira ngo ninje gusega hari abantu bakoresha abantu bagendana ubumuga nyene nk'abasega tuko nagenda nabibona no muri n'igitega kuri centre ville. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru c'amakibazana shamvuga muri industry Buja Flavor. Uko tumwe tubikora reka toze dukingurukira Imana amadutsi radukingurira mu bakunzi ba Bujahit TV. Right now ndi mukinanira twandi ahantu bita kuri fitness club sport et santé. Bagirira nuvuga ivya natation na gym tonic na événements sociaux nuvuga bya bintu vy'imanza kumbere vya mariage, dote, dîner, anniversaire etc. Ni ibintu byinshi bahakorera rero je nashimye kuza kuharonderana umukobwa asa n'ufite agendana ubumuga afite ukuguru kumwe ubundi nako kwaragize ikibazo yakwacitse akiri muto cyane nashimye ko tuza kuvugana nawe kuko ni benshi baba bifuza kumenya ati mbega abo bantu bagendana ubumuga babeshejweho niki bakora gute mbega ho mu kugira sport bigenda gute n'umukobwa atagira ukuguru kumwe aragira natation aja muri imwe vya piscine akoga koma je nshaka kumenya rero ubuhinga akoresha mu koga nawe urakeneye kubimenya mbega wibaza ko turi hehe nakwibukije ni mukinanira 3 na ahantu bita kuri fitness club sport et santé muri kinanira 3 yes Juma kuri muri kumwe na Beni bihanze kamera Juma Magic Professional kumbere turashobora kwinjira indani sivyo none bakunzi ba Bude Jesi bakuzi ba Bujahit TV ko nababwiye tukomaze gushika indani novuga ni Bernadette mbona ari hari kumwe n'umuntu ariko aramubisa nuko arakora amufasha ariko aramumenyereza rero nashimiye ko tuvugana nawe hafise ukuguru kumwe agendana ubumuga mbega wibaza yuko yoba yoga gute ndakwibutsa yuko ni mukinanira 3 ni ahantu bita kuri fitness club nuvuga yuko byerekeye natation ugomba kuza uraza kuzuroga uyo nuvuga ugira sport yo mu mazi ni ku mafaranga make cyane kumbure no hashika bazoshaka kubwira igiciro sivyo none ga boss ni sawa boss sawa birazane ego ni mpore biba bita gute abayita muri fitness club mwe namuko mwitwa gute nitwa Ejide Kondimana ni Ejide turabona uko urakurikirana na Bernadette ni bimaze imyaka ingahe mukurikirana Bernadette bo nta gihe kinini yakihaciye turamaze nk'amezi 3 urabona yuko yesa n'ubimenye canke bimeze gute yabimenya ahubwo biraza cyane arashoboye niyo mpamvu naze kumuta urabona yuko azova mu wa munyeshure mwiza ga yo neza cyane urabona ibintu ariko aragira uraza kuraba n'abantu bake babishobora kandi ndamukunda cyane nimugira imimenyerezo ryari na ryari dukunda kugira imyimenyerezo les jours père ni wo mukurikirana cyangwa arafise undi muntu nyamukurikirana ikajubwi wanje nije nyene namwisinye ubwa mbere hariho umuntu yabakurikirana ariko acarabata kuko wewe usanga yarabasaba nimba ari ibintu yabasaba sinzi mbwa je ubu naramwisinye kubera nzi avantage ya sport mbega hoho kuva yuko warigize kumwe n'iki cyagutumye umwakire wimera kumufasha nuvuga Bernadette donc donatire ukuntu tumeze twebwe twarize APA activité physique intégrée activité physique adaptée je rero iyo mbonye umuntu amugaye ariko aritaho ibintu ndumva ndi très intéressé cyane kuca ndamukoresha nuko mbega hoho Bernadette ni kubuntu canke yarafise by'amafaranga guha je ubwi wanje ni kubuntu kubera iki rero nashimye kumukorera kubuntu kubera nanje ndamwiyumvamwe abamugaye barashoboye kandi nabo barakeneye urukundo Jesi kuva ubiravye bisa nuko bite n'ikigongwe buke ariko ntacyo kumbure Bernadette ndabona nonyene avyitwaramwe neza cyane aha nyene profondeur ni metre zinga dufate sime iyi inye kumanuka indani siho twari tumaze igihe dukorera
twahora dukorera ikiriri à 6 mètres de profondeur ngana naho nyene si hagufi ngana bona naho nyene hari naha ni 4 mètres de profondeur ubu ntavyo gutinya aramaze kumenyera nta kibazo afise na kimwe tuko ubwa mbere tugitangura namukoresha nambaye mayo dobe nikuvuga ko nabandi près nanje kuca ntera nja mu mazi muga ubu unyofera ameziro ubu yaramaze kumenyera urabona naho huba muri Tanganyika kwibira ntibishoboka ubu hanini yandamukoresha ama exercice muga ariko ubwa mbere nategezwa nanje kuguma ndi niteguriye nyene kuja mu mazi ariko ubu unye naho nyene nguma ndamuraba kuko nigenzi cyo ndikunda uwo ndiko ndakurikirana kugira ni ntashobore kugira ingorane ariho ndi akora ndamukoresha ubu nta ngorane nimwe mbona ashobora kugira usirukura kura mukurikirana ego nivyo mbegaho umukurikirana kugira ngo azoje nawe nyene muri za nuvuga za higanwa mpuzamakungu canke byo nga mu Burundi nyene bimeze gute bishitse ahubwo n'abatwumviza abadukurikirana hakagira uwo shobora kugira icyo afashije yushobora kumufasha jewe ubwi wanje ndi prêt kumuntraîner kumutegura kugira ashobore kuja mu ma competition kubera arashoboye ni giki rero usaba uwo muntu wese kumbure kugira ngo tumutware nawe nyene azobeno azirasikira uburundi novuga mu ruhande rw'abantu bamugaye jewe ubwi wanje nosaba irevre inkino z'abantu bamugaye zirahari nawe nyene kandi arashoboye abuze abuze umufasha vyonyene abari bose wari wose yo mubona akabona yuko ashoboye arashobora kudufasha hari n'abandi benshi bashoboye abantu benshi barikengera ariko wewe ariyakira ubu arashobora kwiyakira kuko arabona yuko ashoboye n'abandi rero no batumirira abamugaye yuko boza bose bagakora hanyuma ababishoboye nabo bafise uburyo yuko bobafasha kuko nabo n'abantu ariko nizere yuko bizogenda neza kumbure n'ukura mukurikirana kugira ngo azomushikane ku kintu ciza neza cyane ndavyifuza nanje kuko niyo success nshaka biga umukurikirana ari umwe cyangwa ufise n'abandi nyene ukurikirana ubu unye niwe wenyene ahubwo n'abandi ndabashaka hakaba ari naho mwoba mumuziga mu muzani turabishoboye yego tumwigisha nawe nyene abe nka Bernadette yo neza cyane yego urakoze cyane bakunzi ba Bujahit binovuga twagerageje kuvugana n'umumenyereza wiwe novuga yagerageje kudusigurira neza umukurikirana ariko right now rero turi kumwe na Bernadette rero nyawe aheje koga nawe yasuze kwa amazi Bernadette sivyiza urashobora kunsuka kwa amazi nawe umwana mu niko bimeze bude birazareza none Bernadette ni sawa umaze amasaha ngari mu mazi presque 1 heure mu mazi utavayo ndurufe birakorohera kuri Bernadette diza ego bisigaye ari nk'amazi nyene amazi n'abagenzi none ko je ndi kigaba gashaka ntazi koga we byagufasha ubwanya ngwana gute koga je navyize umwaka wose biranyankira ariko ubu ufite ukuguru kumwe byakorohereye gute ni mu mutwe ni mu mutwe byoroha rero mu mutwe gute ni juste ko ufise passion hanyuma kumva nyene mu mutwe ugashiramwo ko bishobora urazi ko mu mutwe niho hapa byose uvuze ko utabishobora nyene ntubishobora ariko biroroshe cyane nubuyi biroroshe cyane ni Bernadette ubona umenga aranezerewe cyane ariko umuravye ko kumbura rukura mukurikirana bashobora kugira ikintu cy'ikigonga ariko urabona ko Bernadette we yaramaze kwitaho nariyakiriye naranitahuye kandi ariko n'abandi usanga bigora Bernadette kwiyakira uko baba bari ego biravana kenshi nabo bakuranye canke n'abagenzi babo je nagize imana ndonka abagenzi banyankoraja ibyo nkora byose vraiment baranshigikira naho butaba buri uburyo financier muga kameme umuntu akubwiye ati vazi uzobishobora ico cyo nyene kiragutuma wogira initiative Bernadette uvuga ko muri urazi ukufise abagenzi benshi batandukanye ntihagera igihe abagenzi bakakwikumi bakakutanga umengani bakwakiriye neza mu bagenzi ho bigenda gute abagenzi fise ubu bameze neza bo ubwa mbere byari bigoye urabizi nawe iki kibano cyacu cy'igihugu cy'u Burundi bivanye n'amateka twahozemwo abarundi kazi byatugoye canke abarundi muri rusange byatugoye kwakira abantu bagendana ubumuga mu kibano kenshi basanga bazi ko umuntu agendana ubumuga ari gusega wanashima bakanamukoresha n'ibikorwa byo gusega ugasanga ntaja kwishure nk'abandi nyene byari bigoye kuronka abagenzi mugabo uko tugenda dutera imbere nabonye abantu bagenda bahinduka bariko baratahura ubuye cyane cyane ko ari ibikorwa twagiye twerekana nk'abantu bagendana ubumuga haba mu mikino y'imipira gusanga barasherukiye igihugu cy'u Burundi no ku mateleviziyo bakagenda batubona ubuye rumva dusigaye turi professionnel turiye turaserukira n'igihugu
gusa uru rukino rwa natation rutanguye vuba ntibararumenyera benshi wabonye nawe ko batangaye byantangaje gati mbe Bernadette yambeshe ariko ndi kuguru yabitse kwa nyene kumenya wambwiye ko kuri mu mutwe tugitangura bwiye ngo kuri mu mutwe nagerageje kuvugana no kumenyereza yambwiye ati ngo birakeneye ko urakeneye ugufasha kugira ngo nawe nyene bazogushikane muri rwa rwego mpuzamakungu canke rw'igihugu uzuraserukira nuvuga abamugaye na cyane cyane mvyerekeye natation abagendana ubumuga niko bavuga mu bisanzwe nanje ndavyipfuza kuzoba nserukira igihugu muri arya mashampiyona aba muri kategori ya paralympique ntibiraba mu Burundi tumenyereye hagenda abantu bakomeye canke bafise amaguru yose ntiturabona umuntu agendana ubumuga aseruka kandi nako uri mukino wa natation ntiwigeze ubaho nyene mu Burundi butanguye navuga nta myaka 2 irahera jewe rero kuva ndabitanguye nagize iciyumvira canke nipfuza ko igihe kimwe nanje nogira guteka canke nkagira ibakwe cyo kuba naserukira abandi canke nkaserukira donc en fait inserutse mbaserukiye igihugu abara amateka rero ku gihugu cyane cyane ko mu Burundi bazi yuko abantu tugendana ubumuga ntaho turishikana muri makere ni giki nuvuga Bernadette asaba jewe nosaba umuntu wese ariko araraba canke ariko arumviriza iki kiganiro cha Bujahit TV Bude kunzi ba Bude arabazi kudushigikira nompa jewe gusa ariko twese abagendana ubumuga general leta y'u Burundi canke buri muntu wese yafise umutima wo kudushigikira arashobora no kudushigikira mu buryo bwo kuduha amafaranga mugabo ugasanga afise nka piscine akatubwira ati jewe muzoze muzokoga ku buntu uko nako no kuduteza imbere ushoboye no kudushigikira mu buryo bw'amafaranga akavuga ati tuorganize competition nationale kuko urumva ntidushobora kuja hanze tutaragira na competition nationale arashobora no kuyumvira akavuga ati ndateka tuyorganize nivyo navyo no gushigikira ariko cyane cyane turakeneye ko kandi n'amamedia nayo asutene igikorwa tuba turiko turakora rero ari igihe rimwe ushobora kwikora ku muntu bikanka mugani baza ko namwe mwoza muragira akantu nyene bitanguye deja ego mwabitanguye gusa ari abandi bantu nabo batavyumva usanga ariko baragusaba nk'uburyo ariko kuvuga ngo yoyo Imana Bernadette ni kuri ko bisa nibiteye ikigongwe kuko uravye nka wewe none urakuronega Bernadette ndi umunyeshuri nibaza uri umunyeshuri deja maze kubona yuko ugendana ubumuga plus agaca gusaba amahera Bernadette kubera kare abantu bazi ko twe dufise amafaranga nk'ubu rega natwe turakora rimwe rimwe niwe ni nk'akaye kazi kumbe Bernadette yoshobora gukora je nta kazi na kamwe ntashobora surtout ko je nize hôtellerie et tourisme kandi muri décembre nzoronka diplôme urumva ndagutumiye en avance urumva ifo ko nca kuri Bujahit TV Bude abakunzi ba Bude bambone rero nico gihumbi kugira ngo urubanza ruzogende neza rero ni vyiza yuko en fait media ziriho kugira ngo zimenyekanishe ibikorwa by'abantu surtout bari hasi rero ni byiza ko natwe muza munatuvugisha nk'ubu nkaho urazi ngene nurira bisi wa musitwara janye yaramboye mugabo ntiwayibonye neza ariko hari igihe tugira nk'izindi probleme kwideplacer kwiyunguruza kuja mu isoko ari igihe baguhonyora sha ukagwa umva rero n'abandi bantu bakona mu kibano peut-être barose kugahuza keza wakameshe bakavuga ati nkaje bazi ko ndi mu millionaire urumva hari igihe rero nsaba nk'ikintu umuntu gaca wumva ati none gute akanoti nawe uri kurakarondera surtout ko amafaranga ubu yaratwanse wana Jeshi novuga uravye Bernadette bisa n'ufise umunezero mwinshi cyane udasanzwe yaba ari je no kuri Imana je nakushaniya oya sibyiza bamaze kwitahura ni Bernadette umuntu akora kwirira kire kiganiro ati mbe Bernadette kugira ngo abere nk'uko kugira ngo agendane ubumuga vyagenze gute jewe navuga ngo mu gihe cyatanguye hari igihe cyaheze Uburundi buri mu ngwano zitandukanye sinozivuga abarundi barazizi surtout abadukurira rero nanje ndi mubo yahitanye donc barashe mama wanje hanyuma urusoro rumuca mu ibere ruca bitana ukuguru hama rero mvashitse kwa muganga urumva byabaye ngombwa ko baca ukuguru nari mfise 2 ans et demi ego cankura rero nibona gutya nyene umva sinari bwibone nyene mfise amaguru ntambuka nk'inkumi nyene ngo imyaka ingahe mfise 2 ans et demi imyaka 2 n'inusu mama wewe yarakize oya yarapfuye papa aracariho mama yapfuye uwo munsi nyene na bakuru banje bose urumva twasigaye je na papa sokuru wawe banga babiri mwari mabahe
ibugendana urahazi okay Bujumbura kwe ara muje dufite ubushuhe ja nanje byananiye kuhaba kweri ndi mu kuduka ndi mu gusha ariko ubu nyura ufite abandi batoyi bawe bazi ego papa yaragize mariage ndafite abandi batoyi banje batanu Mumetereza event arumva ko muri murunganwe rumwe hari cyo wonganiriza yagize ikibazo je sinari bwanavuka ahubwo na mama ntiyari bwimvira ko azorandonga yari waravutse mutayi wanje byamvuse no natska none mutayi wanje yavutse muri 2000 wowe igihe wagira ikibazo arumva nyene ni hatari yari bwaranyimvire ko nzobaho ni Bernadette rero numva yuko ni byinshi numva ko waciyemwo ni nki mu majambo magufi nk'intaya mu majambo magufi cyane mbese ndahera kweri ngo kandi kintu naco nsano wibutsa Bernadette afise YouTube channel yiwe azora dushikiriza kuko inahe yiwe ni ndende cyane azora za kuyidushirira ko mise story subiramwo Bernadette story baragira subscribe hari abakozi ba Bude subscribe Brenda gusabye ungire nuvuga mu majambo magufi cyane inaha yawe kuno byagenze kuno byagushikaho ugeze no munsi mbona babwiye yuko ico gihe nyene bamaze kunca ukuguru ntibyabaye ibintu byoroshye nyene kubera ko nari ngwajwe mu bitaro na papa papa nawe yari yabuze umuryango kandi babisha abona rero byaranse gato yaramera nk'ugize problème mu mutwe ariko nyene mu nyuma aza kumera nk'ukize je naragumye muri orphelinat yo mu Mutoyi igihe kitari gito mu nyuma papa araza kuntora tuji Karuzi sogokuru yarafise y'amatongo ariko nayo twajamwe ikaruzi kubayo nta nzu twari twarubatseyo bisa nuko yarahunze dushikira mu nzu tsazi nyeneyo nayo ntiyagira amadirisha ariko nyene turabayo nawe urumva ndayikubwiye ko twateka nk'urujo uraruzi urujo ari Bujumbura muragoye inkono urayizi inkini gibumvye rero urujo ni igisate c'inkono umva rero ko dufise uburyo bwo kubesha inkono no mu bindi bitandukanye ntabyo nzi mu bindi ngano w'inzoga umubenga avuga ngo mu bindi ni w'abarozi Nzo kibaza abakozi ba Bude bananugaririza inkono no mu bindi rero icyo gihe nibwo buzima twari tubayemwo nico twari dufise nk'ikintu cyo guteka urumva twarateka twaracumba nk'ubugaru bwa mbere twese tubishira mu kikya c'amateke hama tukateka imboga nazo igitikatika duteka imboga nazo umva tukabirya turyohewe kubera ko twari kumwe n'umuvyeyi rero mugabo mu nyuma na papa gusa mu nyuma papa ntitwashobora gutandukana kuko n'ikintu ari mu bitaro ntiyamva impande deja amaze kubona ko banciye ukuguru byaramwanse ku mutima vraiment aravuga ati muga rero je nkiri mu bitaro ndibuka yambwiye ati anesthesie imaze kukuvamo wabyutse uririmba nari umukristo mama wanje yari umukristo yari yaranyigije gusenga navyutse ndirimba mu katolika mu nyuma rero urumva tumaze kuja kubikaruzi niho umupatiri umwe yantumako yari yarambonye muri orphelinat mugabo kandi yarazinanye na famille yiwanje abahonga arabwira ati ujya mwana muramunzanira ndamujane ku ishuri hanyuma baravugana na papa bazonjane papa aranjana ico gihe kwishengero aramubwira ati ngomba kumujana ku ishuri Gitega papa ati ntibikunda umujanye turajana ati oyaye ni internat kandi haje abanyeshuri batoyi n'abakuze bose azomenyera papa ati ntibishoboka ati niwajana tuzomujana ndabe kwanza aho mushize nyene byasabye igihe kirekire ko papa byakira mugabo aralonge nyene aramwemerera uwo mupatiri aranjana Igitega aho bita centre des handicapés de Mushashi aho abantu bagendana ubumuga bakuze n'abatoyi hama nyene ndashikayo barashika baranyuzura kuzana ibigori by'inkoko haba nyene hari ahantu heza cyane narahakuriye ndiga primaire ndiga secondaire ariko nsubiye inyuma gatoyi je narigeze gukora ikintu cyo gusega mwibarabara nkiri mutoyi donc tumaze kuva Karuzi hari ahantu naciye nyene muri famille hama nyene sinovuga ngo byagenze gute kuko ndibuka yuko abo bantu nyene bambwira ngo ninje gusega hama nkagenda kwicara ku minsi y'isoko hari mercredi menga na vendredi bakaba amafaranga naronka amafaranga menshi nkiri mutoyi nari akademu keza cyane ndabona uracari oya nashaje ugeze kuri imyaka ingahe ubunye Bernadette ntabwo kayivuga imyaka
mfise 28 ans. urashari muto nawe Ndashaje bana ntubona ko ndiko ndagenda. ndetse by'umukunzi we ntaragera Ibyo tubyikawushe. ariko wageze Bernadette Oya se kuvuga ko naragera mugabo reka tubanze tubihora ibyo n'ivy'ikindi gihe nzo gutumira. Hanyuma rero urumva ico kintu cyo gusega cyaramartse mu mutwe ku buryo bwuko nakuze numva nyene ko hari abantu bakoresha abantu bagendana ubumuga nyene nk'abasega surtout ko nagenda nabibona no muri n'igitega kuri centre ville. Rero narakuriye muri centre des handicapés niga primaire secondaire hama ngiye muri supérieur ndaja muri internat aho bita lycée régional Pacis. Mugandi muri primaire nagendera ku mabeki yo mukwaha. Hama ngeze secondaire mu windwi niho reba bace bankorera prothèse wabibonye ngene ntambuka baraza kwibereka cyagiye nakurungikira video gacupuka ngo maskini nagize n'ubwoba rero hama ndiga secondaire ndayiheza ico gihe nta n'umukino n'umwe nakina nta nibyo sinavyumva nyene ko bikunda sinumva wombwira ngo nambura impuzu abantu babona deja no koga muri internet cyari kibazo kuko twogera ahantu habona nari inyegeza hanyuma kumira muri make sinikumira ahubwo numva ntashaka umuntu ambona sino mu bagenzi be mfite abagenzi benshi kandi barankunda baranyankoraje kandi narinze ubwenge hanyuma secondaire ndayiheza ndatora exeta canja kwiga muri université privée yitwa Akila Institute for Women ariko icirugara muri 2015 camba ubije kuja mu Rwanda hama ngiye mu Rwanda ndigayo 2 ans hama ndavayo ndaza ndashikira ku kazi ndakora mugabe bangombwa yuko nsubira ku ishuri kwa nari mfite diplôme d'institut canongera ko umwaka umwe kugira bampe bac plus 3 ubu rero niyo ndiko ndarangiza nzoronka diplôme vuba muganye ne nsubiye inyuma gatoyi ubuzima bw'umuntu agendana ubumuga ntivyama byoroshe ibi ari nahe ndende ahanaciye muri make hari ibindi bibi byinshi biba byigenda byinyegeza rero mva ukeneye kumenya byinshi nukuzaragenda kuri YouTube channel akagira subscribe cyo ni cyongeza kiragoye subscribe mu kirundi kise subscribe mu kirundi kise kuyandikisha kuyandikisha kuri YouTube channel novuga ya Bernadette story ugire subscribe hama hariko ama video hariko video zibiri imwe yarugurutse ari kindi zo kuguruka rodisi nizire ko nintaya we yose kumuntu agomba kuyikurikirana azoyisanga kwa azoyisanga ko mugarumva ko muzoze muramfasha kugira nshoboye kwishikana ko ega je ntavyo ndamenya kugira ama video mbega nikiri nkene kumenya mbega Bernadette mu byo kugira vya sport uzivya byo kugira natation gusa canke hari ibinduzi ndakina na volley ubukurikira tuje tumukurikira rero ko aragina volley mbega volley bigenda gute n'ukuguru kumwe zozo birabe turafasha n'abantu bibutsa yuko baje kuri YouTube channel yawe sivyo ego Igesi nuvuga wo ukurikirana nuvuga kine kiganiro canke wifuza yuko wofasha Bernadette mbega Bernadette yifuza ko bamufasha iki icambere numva bamfasha ahanini gikuru uretse n'umuntu kugwa amafaranga nipfuza ko baza barantera intege surtout baje ku YouTube yanje kuri YouTube yanje bagire subscribe ama commentaire bambaza ama question kuko ndashaka ko ikibano kibaho kizi uko umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi ndashaka ko bamenye ibyo duhura navyo mu buzima kumbure cyakindi ba wikeka ko utoshobora gufasha umuntu ashobora kukimufasha bamenye iby'ubuzima umuntu agenda cyamo si jeje nyene nzohora nivugana nzogenda visita n'abandi bantu tubabaza nabo ubuzima babayemwo abubatsi ngo uko babayeho kugira nyene ngo tubaho tufashanya ikindi naco ndashaka yuko abantu bariko baranyumviriza wumva yo ushobora kumpa abonnement ya piscine cyangwa ikindi kinashobora kumva yo fasha nyimbari payment y'ikintu nakanaka no ushobora kunyankohaja mu kindi kintu vazi usanga hehe inimero yawe ya telefone canke nuvuga imbuga za ngurukana bumenyi Facebook nitwa niyo yitungira Bernadette Instagram narayibaki ariko naje tukoresha Facebook ko yere Facebook na Twitter ndiko Bernashu nimero ya telefone yanje ndayitanga basi uzomukenera adushanyandikira urandike muri commentaire ndushinda kwishura amanda gw'inimero yo mvugana na Bernadette mwivuganira nimpa ko ubwenge ci ubwenge n'ubindi none kandi bibutse ko Bernadette very soon arasoma igitabo nimba hatayize umwaka yanzosoma le 3 décembre
usa n'utwibusizo wiga ibiki nize hotelerie tourisme amahoteli n'ingenzi wifuza kumuha akazi ntazatinye kumuha Bernadette ngo kubera ngo agendana ubumuga aya je cyane gose uravye na sore yanje urabona ko nokwatire umukiriya ukiriya umukiriya neza cyane gose naravyize kandi ndabimetiza gusa nyene iyo ngorane turakunda guhura nayo ku buzi usanga umuntu akakuraba ku maguru akavuga ati ntavyo azoshobora akibagira yuko amaguru mu isanzo si yakora urashobora no kuburi kurakorera muhira mugakora nka amafaranga menshi kurusha uri karakora donc physique uretse yuko na physique turabishoboye umuntu mu isanzo uramubaza eske ushoboye iki pana gucumujija ko yafise ubumuga yana natwe turazi ubwenge turavye amabilita cyane tugiye nko muri interview tuba bambere mugabo kubera cyakibazo c'abarundi bizogenda neza Bernadette abale isi bakuzi ba Bujahit TV turakumwe na Bernadette agendana nuvuga ubumuga yagerageje kudusigurira neza uko avyiyumva murabona yuko asa n'umuntu afise umunezero cyane mbe n'umunezero afise novuga arawusumbye na jewe nsanzwe mfise morale nyinshi cyane muranze ariko uno musi yansumbije cyane Bernadette birantangaje cyane Bernadette nico gituma yagabanye se Bernashu ukaba bahe Bernadette mba muri Tabo mu Gasenyi bana nande ndibana nuvuga urapanze canke ndapanze amafaranga yo kurihinzura nka Bernadette ko ndaro imana ira pourvoir nyene vy'Imana vyimigishanye ukumbure nk'umuntu yabashaka kumufasha nk'ukwezi kumwe sivyo babibi Bernadette nawe bumwaka bovyakira neza ego urakoze cyane Bernadette asante sana nawe ngakaja muhereza abakunzi ba Bujahit bakadukurikirana kuri no mwana icambere ndagushimiye Beni n'abakunzi bose ba Bujahit TV cameraman hariya sinzi ntaguma numva avuga igiswahili bavuga ikintu je nta igiswahili cyose ndacumva mugabo genda kivuge n'ingora yabuyenze ujya muramvugisha basi congereza rero ndabashimiye mwese ni nukuri mwaranyakiriye neza deja ku munsi wa mbere ndakuvugisha muri abana beza Beni no umwana wo mu muji nta makode ndashimiye kandi fitness club abayobozi bayo ndabashimiye cyane bemeye ko tuza kubafatira video abantu bino Burundi bamutureka tuzi wanyu turagira ama video ça fait partie ya marketing nukuri Imana imuhezagire cyane hari abandi twagiye murazi ngene byagenze voilà Imana imuhezagire bose ndashimiye no maître wanje Jide nawe nyene aranyitangira kandi ntamuhembasha kandi ndashaka rero yuko abandi bose bagendana ubumuga vraiment barondereye Jide uretse bagendana ubumuga gusa n'abandi bose mushaka kumenya koga harya twese turazi koga muga nka Jesse no kwigisha umuntu ariko wegereye mu maître Jide azogufasha Jide tubwiye ko ngo arabigisha ubwa mbere baca barabata ngo hari ibyo babasaba iki en fait urumva ubwa mbere aho twatanguriye muri Alex Esther byaranse kubera ko mu metre batumvikanye n'abari baturongoye icambere ndi muri association y'abagendana ubumuga ico gihe ubwa mbere twatanguye twirihira mugamo nyuma baraturihira rero umva hari ibintu batumvikanye ko twebwe tudashobora kumenya gusa ari byo batumvikanye ko hanyuma rero bisaba ko bamwe baheba mugahe abandi bagize ama mariage ariko je urumva ndacabandanya sinzi ko nagira mariage zica bihera bon yagenze bandanya kameme n'umugabo wanje kameme azoba bikore natazabikunda azafuma zayicaragire nkuko rero urumva bamurondere hanyuma kandi n'abandi bagendana ubumuga bashaka nko kugira nka marketing ibintu byabo turafite abantu bakora ibintu byiza cyane ama design n'ibindi byose tuzojana umunsi umwe uravyeme isi bakuzi ba Bujahit urumva yuko nabasanzwe bagendana ubumuga baramaze kwija hamwe baragira association yabo kugira ngo biteze imbere sivyo na Bernadette cyane gose kiretse wewe wicaye muhira wifuza yuko abavyeyi babaze ko bakuzanira ibyo utakoreye ariko Bernadette arakubwira ati kuja mwibarana ukore kora dusenga dukora cyane kandi Bernadette merci sana nawe isi bakunzi ba Bujahit TV akubwira ati ngo akajyoshye ni gahora mwitamwe ari kumwe na Beni kuri micro behind camera Juma Juice Professional tuzosubira rero inshallah imara bikunze ntibagire kugira subscribe babwira tugire bye